Mwese muriko muradukurikirana turabahaye ikaze mu kiganiro Intwaro nziza. Intwaro nziza ni ikiganiro mushikirizwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro cy'uyu munsi tubashikiriza ibijanye n'inama umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yagirishije abarongoye abandi batandukanye bo muri komine yagutse ya Bubanza hamwe nabo muri komine Bukinanyana yagutse mu ntara ya Bujumbura nshasha. Intumbero y'iyo nama rero kukaba kwari gusanga ku kivi abarongoye abandi kugira ngo birimbure barabe aho bagejeje ibikorwa by'ubuzima bw'igihugu vya misi yose. Yaraba yagiye kandi kubijanye n'imbona kazoza aho yaciye aberekeza ishusho y'u Burundi bwifashe mu 2040 bukazoba igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Yongera abahamagarira gukunda igihugu. Nayo ngo ivyo bakora byose babikore ku neza y'abene gihugu. Mu ijambo ry'ikaze Buramatari w'intara ya Cibitoke Bizoza Kareme yamenyesheje ko muri iyo ntara umutekano wifashe neza mbere ngo n'abene gihugu bari ku kivi. Ikorwa mushoranje ikomine Bukinanyana hagendeye igizwe na komine Buganda, ihedurwa n'ayandi mazona abiri muri komine Mugwi, ikaba iri mu ntara ya Cibitoke aho umutekano wifashe neza kandi muri umutekano abenegihugu bari ku kivi kugira ngo mubabone aho mwaciye yuko imisozi ishajije cyangwa imyonga irimo ibiro nubwo mwakategura kandi mubabone ko hano hameze neza. Amagara y'abantu gifashe neza kuko nta ndwara y'impox nayo nyine iraboneka ko muri ntara kwa muganga atari benshi babonetse usanga ariko ducanye bane abantu bakabona ko benshi bamaze gukira kandi muri ntara nta wahitanye n'iyo ndwara. Ibijanye n'imibereho y'abenegihugu bari neza nege twiteguriye amatora ucaba mu kwezi kwa gatandatu kandi iri hagati y'imigambwe n'urwaruka bose bibereye ku kivi. Nk'uko mu gihugu cyose harangwa amahoro n'umutekano no mu ntara ya Bubanza ngo umutekano wifashe neza ari nawo mbere abene gihugu bariko barakamishamwo ibikorwa vy'iterambere. Muri no komine yagutse ya Bubanza igizwe n'amakomine abiri ariyo Musigati na Bubanza nyene, iratekanye mu bice byose kandi n'abenegihugu bari ku kivi. Akantu kaduciyemo mu mpera z'umwaka wa 2024 gushika mu ndwi ya mbere y'umwaka turimo, aho hari akagwi kari kasaze kamakira ibihumba mu ijoro gaca kabibanga inyama bakazishora Bujumbura, ariko twarakoranye n'inzego z'umutekano ndetse n'abajeje intwaro n'amakomite ajejwe umutekano w'igihugu bose. Ako kazwi turagafata barafatwa bashyirwa y'ubutungane bashyirwa imanza zikiriraho. Ubu rero aratekanye. Nizigiyimana Cleophas Buramatari w'intara ya Bubanza avuga ko abene gihugu hari ivyo bashima ariko ngo nubwo biruko ngo n'intambamye ntizibuze. Aduhereye kubyo bashima muri komine ya Bubanza ya kera
barashima umuyagankuba wongerejwe mu turere tumwe bagashima n'amazi meza yongerejwe ndetse bagashima n'ibiraro byubatswe n'amashuri muri makomine ya Kera ya Bubanza. Hari inama muri makomine ya Kera ntabamye ibizavuga y'iryo komine baraje akajeke ndabandanije bituma ngo imirimo itwarwa ayandi bari bamaze kuba ugasanga iyo imvura iguye aca huzuye imirimo yatwarwa. hariho n'ibarabara rya Bubanza Muramba ryari ryatanguye kuba ariko ntibyabandanije. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, imbere yuko abatekururira agaseke yari yagiye abashiriye, yabanje kubashikiriza indamutso ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Naje kugira tuvugane kubire twinjira nyenzi yo mbona kazoza. Mbona kazoza y'igihugu. Arabona batuvuga mbona kazoza y'umukuru w'igihugu oya mbona kazoza y'igihugu. Shubundi vision Burundi Kemerija Burundi Devyo. Umwaka uheze warangiye neza kuko hakakashi Misikuru ya Noheli na Bonane mu myaka yahera bagumana umwicanyi gusha twiteze ko hari ikintu kiba benshi barabaza ko hari ikintu kiba shimira Nyamiramabi shimira abafite umutekano abasirikare Nyamiramabi abapolisi ko babifashemo neza cyane. Nongere nshimire kandi ibindongozi n'abenegihugu kuko amahoro n'umutekano bifite uno munsi turiko twirongora ibyiza byanyu mwese mwagize uruhare. Akaba rero yaciye abamenyesha ko iterambere rihera mu miryango kugira ngo Burundi buzoba igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 kikazoba igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Urumva n'umunsi turavuze amahirwe ko ibyo by'amacakubiri bikomera kuvaho. Turari imbere tuvuga imbona kazoza Burundi bwifashe Burundi buteye imbere mwaka wa 2040. Mbega ibikunda mbega umukene ufise ko bakubwira Burundi yifashe tukuraba mu Barundi bazabifasha uno munsi nta muziki kugira ngo tubifashe arongera itu kuko Burundi bwifashe turabira mu miryango nico kimuri kitwereka ko Burundi bwifashe. Umuryango ufise inzu tuzobarondera asakaye neza kabura twese tubigize cyane Burundi bafite kugira kuba ataba abantu by'ibyatsi twarakuze ibijabo cyo twasanze hari ibyatsi byinshi Jerusalem nyinshi avuga ko zirengeje urugero ngaho rero n'umuganga muri kumwe n'utanya kuri cyane cy'icyatsi Burundi bwifashe nta muntu azaba mu nzu y'ibyatsi yaba kumate umwana waye akaja kwa muganga bakamuvura gakira kariba kazoza ku muryango wawe. Ibyo nabyo tubishike kwa rero dusabwa uko mwese kubabigaruka kukwidegembya muri ubutunzi uronka amafaranga urime. Abari bitavye iyo nama baratubwira ivy'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yaba yagiye. Ego umushikiranganji yaje hano kugira atuyagire
cyane ahereye ku bijyanye n'imbona kazoza y'u Burundi bifasha mu mwaka wa 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Hanini yatubwiye yuko dutegerezwa guhimiriza bene gihugu kugira bakore cyane bashobore gushika kuri iyo mbona kazoza biteza imbere, kandi anatubwira yuko ibyo dukora byose mu mirimo yacu ya minsi yose nk'abajeje intwaro aho twobikora twisunze ineza y'umwene gihugu. Ciye kuri nakagomba mvuge mu bice bitatu byari bigize inama tunashoboje gutegera. Icambere kwari ukudusanga ku kivi, kwari kuza kuraba mbega abajeje intwaro mugejeje hehe ibikorwa by'ubuzima bw'igihugu bwa minsi yose. Akaba yabonye ko turi ku kivi kandi akaba yashimye aho tugejeje, aramudukebura aho tugenda tudakora neza. Ubwa kabiri kwari kutubwira ibijanye n'imbona kazoza 2040 hamwe na 2060. Yatuganiriye ibitari bike mbega indongozi muri 2040 bayifashe gute, 2060 yoba izogeza hehe igihugu cayibarutse. Ego nkuko bivuze twari hano mu nama y'umushikiranganji wari hagati y'igihugu iterambere rusange n'umutekano. Twariko turayaga na cyane ku bijyanye n'imbona kazoza biciye mu kugwiza umwimbu, kwiteza imbere, mu gukomeza intwaro rusange, intwaro ibereye, na cyane byose tukabikora tuzirikana umwene gihugu ibyo dukora byose dutegerezwa kubikora ku neza y'umwene gihugu duserukira. Ikiyago twarimo cyari kijyanye n'imbona kazoza ya 2040, aho tuyagiye harimo ibyo tuzoyisunga kugira dushike iyo mbona kazoza, hamwe n'ibijyanye n'imibano. Hanyuma yaduhaye n'impanuro zibereye indongozi. Muri komine yagutse ya Bubanza, abenegihugu bariko baritegurira bimwe biboneka imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 bukazoba igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ivyo bivugwa na musitanteri wa komine Bubanza niyo nkuru Olive. Muri komine Bubanza tuvuga turashimira Imana cyane kuko ibikorwa by'abenegihugu biri kubiragenda neza. Imana iri kurabihezagira. Turiko turahimiriza abenegihugu bwa mbere yuko 2040 mu Burundi bwifashe umwene gihugu wese yohagera yishira akizana kandi yigaburira. Aha rero turavuga ku bijanye n'ibikorwa bitandukanye, haba mu nyubako, mu burimyi n'ubworozi, abenegihugu bari ku kivi. Nitudeha yuko ibikorwa biriko biragenda neza. Nukuri sagashesheshwa rumuri bariko barubaka amazu meza kugira ngo bashobore kuva muri nyakatsi. Ivyo turabishimira Imana kuko twarabahimije tuti imbona kazoza iratwereka neza yuko umwene gihugu wese yozo afise uburaro bwiza. Ico bariko baragihagurukira, bariko barubaka amazu meza bava muri nyakatsi. Turabona ko umurindi abenegihugu bariko muri komine Bubanza hamwe wo ugumako muri 2040 nta guhengeshanya, bazoba bifashe koko. Umwimbu uzoba ari mwiza, bashobora kwigaburira, bakigisha abana neza, bashobora no kwivuza, bashobora no kwambara neza nk'abenegihugu bari mu Burundi bwifashe. Abarongoye abandi twaganiriye batubwiye ko mu manama bagirisha abo barongoye bagerageza kubahimiriza kugira ngo bitunganye mu bijanye n'ibikorwa vy'iterambere mu ntumbero yo gushira mu ngiro imbona kazoza. Kenshi na kenshi mu tunama twama kwigishije abenegihugu, ico nico twama tubasigurira kugira barabe ingene bitunganya narijya umuntu abeshwaho nuko abafise mu rugo ibimukwiye cyane mu byo afungura akagira n'ahaba. Ivyo barabyumvise
mbona kazoza nka twebwe nk'indongozi tubitahura yuko ari kwiyumvira kazoza na cyane cyane gafatiye ku bene gihugu tuba turongoye n'ivyiyumviro vya kazoza dutegerezwa kwiyumvira ko imisi yose umugabo yama afise imigambi tukiyumvira rero kuvyokorwa kugira ngo ingo zitere imbere kuko ingo niwo mushinge w'igihugu ingo ziteye imbere imitumba nayo nyene itera imbere amazona agatera imbere amakomine n'intara zigatera imbere igihugu cose naco nyene kikaba gica gitera imbere bagatera kamo abenegihugu gukura amaboko mu mpuzu ngo na cane cane ko uyu mwaka nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yawise umwaka w'abanyamwete. Akamono batera nako gukura amaboko mu mpuzu bagakora cyane na cyane cyane ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu uyu mwaka yawise umwaka w'abanyamwete. Rero basaba yuko abenegihugu bo mu ntara ya Bubanza abari bo bose abakozi ba leta kabikorera utwabo bose yuko ico bakora ico cyose mukora n'umwete mwinshi. Umushikiranganje w'intware yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano yaciye ababwira ivyo bategerezwa kubaha haba mu ndongozi canke ku bene gihugu agahamagarira abarongoye abandi gukora ku neza y'abene gihugu. Ubwa mbere amategeko n'amabwirizwa y'igihugu nibazerekewe nico kubaha cyambere icyo naco kubaha amategeko n'amabwirizwa icyambere ni kumva kumvira no kubaha kumvira no kubaha uri ndongozi urungere gihugu uriyiga kutumvira kubaha menya ko izingorana kuko bitari gushira muri discipline bigushira muri exode bituma utekera discipline bitutekera utonde ukagenda yebukuyene atandukanye umwana sinibwiye nawe nyine atakuzi amategeko n'amabwirizwa y'igihugu bidusaba kumva kumvira no kubaha. Ubwa kabiri umwenegihugu w'umurundi nico tunganya mbere dufise mu Burundi tureka kuvuga ati ibyo dukora byose tubikora ku neza y'umwenegihugu nawe kuvuga ati ibi byakorwa n'indongozi yanjye nanjye ndimo yabonye ko nanjye mfise shumasi ibyiwe byandikwe byose mushikiye bamategeko bari byose cyane mbega rero yake naho yose birashira abenegihugu by'abenegihugu reka abenegihugu birashikire neza bishima bavuga bati natwe birisawa baradukonsitera demokarasi gutora gusa uburyo demokarasi harimo n'uko abenegihugu bishyira bakizana ubaba mu byabo ni umwenegihugu wese yishyire izane mu byiwe no mu bindi atunganiwe yidegemvye. Mu gusozera umushikiranganje yaciye ahamagarira abarongoye abandi gutunganya neza ivyo bariko barakora ngo baje mu vyunguka. Gutunganya neza igihugu umwe wese ahari arabe ko ibyo ariko arakora umwenegihugu urabona ko ari gukora neza ashobora ko amwihanyasa ibintu bizotungana twebwe twikoroge gusa turibabaza tubabariza ubusa mbega mugwana mujahe mugwana mujahe kwisi mbona ari ntoya cyane uziva kwisi ntoya cyane sinitwa umwana gise mutoya kubyaza uburyo mu bikorwa byunguka turonka amafaranga twitegure twongere twitegure kazoza k'abana bacu iyo niyo mbona kazoza
utunganye igihugu turaba neza ko turiko tunaniza bahimbawe mu byo dukora. Ejo rero bitwaye umwiherero ubwirimbura se dusange abantu bamerewe neza. Genda mworore ibitungwa bito bito, udukwavu, inkoko. Mutanguye kuri tubiri umwaka uheze mu myongo, tari udukwavu tubiri itariki imwe y'ukwa mbere tugera itariki 31 z'ukwa 12 muri nimba ari inkwavu zose 100, nimba ari inkoko zose 100 hafi ijana, nimba ari ingurube zose hafi ijana. Mwese mwariko muradukurikirana, aha niho ikiganiro cy'uyu munsi intwaro nziza kigarukiye, naho ubutaha. Yemwe murazi Uburundi kibare cacu, ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo, imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga, imibande yose ingungamahagara, wabubonye rimwe agenda atamacumu. Woba yaramwumvise Umurundi w'ukuri, eka n'uwamubonye yakimajije amaguru amutamarira. Ubutore bwiwe n'akaroruhore, ubutwari bwiwe yamayivuna basi, akamashimagizwa ubwenge bwiwe.